Sasa leo najua ni mnakula nyama sana. Tena mimi nafurahi kabisa. Hata mangome anazichinja leo. Tuko na furaha, tunafurahi. Nahora mpomba cyari kinini cyane kabisa mu buzima mbaye ndarekana jewe jenyene nabo dukorana ndabona yuko bitariko biragenda neza akazi kanje rero ari ukuntu kari kampa ico bitarasiyo nkavuga ati uno munsi ndafise barampenze ndarosa amafaranga yo kugira nangeze kwerekana muhira naye nari nicaye nk'ubu nta kintu na kimwe nariko ndakora ni vyinshi rero ubu nyenda nezerewe cyane gose kubona uyu munsi siwe ukaza kugira ngo umuryango usibe kumererwa neza nkuko vyahora. Mwagiye mu kabari gutera inkuru n'umuntu biragoye ingene mwoca musoma ico kinyobwa ca buraseri mutafunguye akaboga muri make ntivyagenda neza cyane. Abizi bitungwa bifasha byinshi nko ku muragizi, ku wagashoye, ku kamuguriye, ku bakozi babikoramwo ni byinshi cyane kuko muri make na leta ngira nayo nyene yabibona ko bitagenda neza kuko igitungwa cyari hani kori eka ni byinshi byari bibaye nabi kubera ivyo bintu bitariko birakora neza.